Yeah, nkuko nanavyemeye deuxième partie ngiyi. Ikiganiro cacu ni 3 points Big Zoé dinga ku bwanyu undi munsi iyindi mihezagiro. Yeah. Uno munsi tuza kuvuga kuri basket. Intango yayo. Basket yatanguye muri 1891. Itanguje n'umuprofesseur wa sport yitwa James Naismith muri Massachusetts. Ego nagishoboye nenzogera bakinanira. Byemera kiragoye kuvuga. Ego basket byagenze gute? Yari umuprofesseur wa sport cyo basket ntiyabaho ama. Igice cyo yageze hiver ko matashobora gukinira hanze habarije haba sowe. Abone peneje n'ingreje. Yeah, muri hiver ntibashobora gukinira hanze haba hari neige hama umuprofesseur wa sport yari yanuye n'abanyeshuri biwe ntibabakigize sport n'ibiki atangura kwimvira sport boza baragira bakagirira muri salle niho yiyumvira gufata akadobo bahora baja gusoromeramwe ivyamwa hama akakamanika ahantu hejuru hama bakazaragira competition yo gutererayo umupira wa football. Yego yari yimvire ko botererayo no kuguru umva biragoye. Yego basket ibivutsu bien sûr nako ibintu byage birahinduka mu nyuma muri partie ya mbere abataravye partie ya mbere mugende muri partie ya mbere donc ari byo nza gusimba canke nza kucako kuko nabivuze muri partie ya mbere muze kuja kuri partie ya mbere iriko niyo twaheruka niyo yaheruka avant iyi uri kuraraba bunyene. Yes, muri partie ya mbere navuze nk'ingene byagenze kugira mu nyuma bashire ko planche kubera agapaniye kabo baba bakamanitse ahantu kuri balcon ugasanga umukinnyi yashize umupira umurorereza ari hejuru kuri balcon ashaka gukubita umupira ni winjire donc bakaderange match. Yego bacembera gushiraho planche kugira bagitangura bari imbere gushiraho ubuyungiro mugo ubuyungiro bwarabaza soto bakinyi babuguye ko canke umurorerezi ahagakubita umurorereza akaja gukoma kinawe nyine akababara mu nyuma cembera gushiraho planche. Ego planche ibijuko meme nakajya gapanye kubera gapanye nako nyine karabagora barinda gushuta umupira ugiyeyo ko mukara kadobo umupira ntiwakoroka kujya kwa paniye zo zimeze bacanda kuduga ingazi kugira bakure umupira match sire kandi bandanye. Yeah, mu nyuma harabaho izi vyuma zitoboye umupira ushobora kugwa hasi barigeze kugira na systeme yuko kakira kadobo nyene kaba kari ku mugozi mugabo bashobora umupira uguye bashaka kwega kagozi kakaciye baskira donc umupira ukacukoroka mu nyuma harate baraza ziriya file. Ego basket nuko yatanguye. Ego nibaza yuko match ya mbere ya basket yabaye amateko y'ebwaye menshi bakinya ari 9-9 sinzi exactement ngene baje kuri 5-5 navyo nzi harashaka kuba ari ubizi afite ubushakashatsi kunsumba akatubwira ingene bavuye kuri 9-9 baje kuri 5-5. Next, yeah, igikurikira ni ingene bavuye ku mupira wa kukina basket bakoresheje umupira wa football baja kwa basket. Ego James Naismith ariwe yakreye basket ariyumvira arabona ko akeneye undi mupira kubera umupira wa football basanzwe ukinirwa ku ivu iyo basket ko arakina ko akinira ku isima arabona ko umupira wa football utajanye cyane niyo game acarandikira Spalding bon mipira y'ubu myinshi sinibona yanditse ku Spalding ngabo keri imipira ya basket twakina yanditse ku Spalding. Ego acandikira Spalding abasaba bamukorera umupira wa basket bacamukorera umupira ngira maze kubona ku mafoto tukaje nta ndabona n'amaso ofisiye forme nyene umupira wa basket mugabo ofisiye n'amalase ahantu hagati na hagati. Ego bara ukinyigiye kigufi mugabo abafana abarorereza jamwe abidoga ngo kwera ingene umupira usa wari usa na chocolat ukuntu iri fonce sasa ati kwera ukuntu umupira usa muri ko murawukina mugatanga amapasa nyaruka ntitushobora gusuiva action foko muhindura rangi ukaja mu irangi riri clair cyane shaka gutuma tubona umupira hose uri niho byavuye acarasuranike kandi Spalding cyo proposa umupira wa orange niho byavuye ko imipira ya basket bon majorité rimwe na rimwe ari imipira murambona ya noir ya bleu rouge blanc mugabo kenshi fira niba ikoresha majorité y'imipira kenshi mukina ari ya orange. Umupira wa orange basket ni mutaroza byavuye giro igituma kenshi umupira wa Musa kujya atana ari muragwa kwa blanc canke kwa jaune canke ibiki ni kubwiyo mvo niwe byahereye ku umupira wa orange umupira wa basket wa na orange. Yeah, next. Bon, hari akanekdote namashaka kuvuga mugabo nabuze ikiganiro bijanye no gaplasamo ku bantu benshi bazi umugwi witwa Washington Wizards.
igihe Jordan yagaruka ijya nyuma murazi ko yigeze gukina parti ya mbere hamara hagarika aja gukina football aja gukina baseball hamara ava muri baseball kandi arasubira agaruka muri NBA yagarutse kandi muri NBA ya kabiri yashikiye muri Chicago arakina kandi yageze garuka ijya gatatu yashikina muri Washington Wizards keri gitangura ntiyitwa Washington Wizards yitwa Washington Bullets yarigeze kumara hafi champion nka 2023 cyangwa imyaka 2023 bitwa Washington Bullets ego muri 1997 niyo bahindiye bava kuri Washington Bullets baje kuri Washington Wizards igitwa bahindiye zina ni kubera iki ico gihe muri Washington yaramaze imisi harama crime menshi abantu byapfa abajene barasana nibiki nabo barimvira bati hitwa dufise umugwi wa basket witwa Washington Bullets kandi n'ubwicanye bwasaze muri ville yacu abantu bicana n'amasasi nyene kubatazi bullet ico gisigura bullet bisigura amasasi cyongereza ni bande bazama equipe ya mbere sinzi ko no hitangwa shaje canke amazi imyaka myinshi ama equipe amazi imyaka myinshi muri NBA ego ni kuvuga yatanguye yaje ku ntango equipe zibiri zimaze imyaka myinshi cyane ni New York Knicks hamwe na Boston Celtics ego mugabo equipe zimaze gutwara ama championship menshi ni Los Angeles Lakers 16 hamwe na Boston Celtics 17 ni nyinshi cyane kugira mumve ngene ari nyinshi ya gatatu izikurikirizo ni Chicago Bulls imaze gutwara 6 na Michael Jordan Naganda batera inkuru 2005 gushika 2007 muri New Orleans harateye uhagayitwa Katrina yego irabomora ibintu byinshi irabomora meme n'amaterrain ya basket ku ico gihe equipe ya New Orleans yari cyitwa New Orleans Hornets kubabizo barazi kwitwa New Orleans Pelicans bacha baba oblige kwimukira Oklahoma donc bacha bagira equipe imwe yitwa New Orleans Oklahoma City Hornets kuri kindo babwira nkuru ndababwiye gira ngo ndabatera uruho muje kurondera filme yitwa Hurricane Season iyo filme yitwa Hurricane Season bakina iyo epoque harimo parti ya basket harimo na parti kandi berekana ibyo by'ubuhaganje yakoze nibiki ni filme iryoshe cyane ego ndumva tushaka kugira muje kwirondera murate mu kiganiro canje nshaka ndabivuga mugambe mutanishatse kubabwira ko muri NBA bigeze gukina saison zibiri New Orleans na Oklahoma bivanze ego muri 2013 niho New Orleans yasuye kandi ugira equipe yayo donc bavanguye na Oklahoma icayitwa ntiyasura kwitwa New Orleans Hornets icayitwa New Orleans Pelicans ego mugasinzi gituma Charlotte yacitwa Charlotte Hornets kandi New Orleans yari yitwa ubizi muri commentaire next kakanyoni ka bleu ko kuri Twitter nindazi cyo gafana na Larry Bird kubatazi cyo bafana kajya kanyoni ka bleu ko kuri Twitter nako nyine kitwa Larry the Bird aparama Larry Bird yagize influence cyane kugira influence n'inyoni oya ni influence j'inyoni umwe mu bakreateur ba Twitter yitwa Busy Stone niyo yavuze umunsi umwe ko yakuze akunda cyane Larry Bird kujya umunsi wa mbere nawe yagize ikintu kigira impact yumvise akeneye kugirisamwe izina rya Larry Bird donc kakanyoni ka bleu ko kuri Twitter kitwa Larry the Bird ko batari babizi hama kavyitwa kubera Larry Bird umukinyandikishije amateka cyane muri Boston Celtics konkuru za 3 points yarazitwaye cyane gose ku buryo umunsi umwe yaje muri konkuru ya 3 points kugira bereke yuko kuri watari competition uwo munsi aca higanwa yambaye impuzu za entraînement impuzu za match survet jacket yo hejuru ya entraînement ntiyana yambuye ya competinza yambaye uko nyene ikiganiro ni 3 points Big Zoé nimba wakunze ikiganiro ngira muri commentaire aka anecdote kakuryoheye ako waruzi akutaruzi akuzi ntazi ukambwire ego like share comment and don't forget to subscribe Big Zoé tinga kuganyu indi mihezagiro love you.